Gospel Talent. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira ku bikorwa by'abaririmbyi n'iterambere ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Amahoro nshuti namwe bakunzi ba televiziyo Tanganyika, kaze mu kiganiro Gospel Talent. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira umuririmbyi abakinyi b'amareresi n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko mpimbaza-Mana n'ubutumwa bwiza byose bihimbaza Imana. Uyu munsi rero twabazaniye umutumire adasanzwe, umutumire w'ubwiza. Turi kumwe hano, arabidondora, uraza kumumenya. Yaje kutuyagira ivy'urugendo rwiwe mu muziki, mu bintu bya gospel. Rero kaze tumukurikire. Shalom. Mgowe neza Cyane gose. Muraberewe? Murakoze cyane gose. Karibu kuri televiziyo Tanganyika, abakozi ba televiziyo Tanganyika bariko baragukurikirana. Ndizira neza ntashidikanya ko n'abakunzi bawe bariko baragukurikirana kuri uno munsi. Twashaka kugira ngo abakunzi bawe n'abakunzi bacu n'abakunzi ba televiziyo Tanganyika bashobore kumenya bari kumwe nande, twatumiye nde, aje kutuyagira iki, aje kutubwira iki, muri make ubidondore. Murakoze cyane gose. Ku mazina yanje banyitwa Nyanduye Jean. Ko bisanzwe ndi umuririmbyi mpimbaza-Mana, ariko ndafise umugwi nkoreramwo, sinkora ndumwe, ndafise abo dukorana. Sanzwe nkorera muri ministere bitwa Light of Christ Ministry. Iyo ministere ikoreramwo ibikorwa bitandukanye, harimo abaririmbyi mpimbaza-Mana, harimo abafise ingabire zitandukanye, abavuga butumwa, ariko kuno munsi mumbona naje nk'umuririmbyi. Ego, ariko naje mva muri iyo ministere Light of Christ Ministry. Ego. Light of Christ Ministry, turabatahije, turabaramukije cyane gose. Turi kumwe n'umwe mu bantu banyu, n'umwe mu bantu mukorana. Niyo twatumiye kuri televiziyo Tanganyika, nawe nyene nizire neza ko abakunda cyane gose, nico gituma yabashizemwo. Okay, Nyanduye Jean, izina reka nkoresheje Jean ukuri ryo ryonyorohera. Nta kibazo na kimwe. Ego. Jean, hariyo ukuntu abakunzi ba televiziyo Tanganyika twabamenyereje. Iyo dutumiye umutumire wa gospel amanza kadushusha, kwanza katuryohereza, tukumva umuntu tugiye dukurikirane imbere ntaza kudukorora. Rero imbere ko tubadagira byacu, rero ko tubadagira ikiganiro cyacu, reka tubaze turyohereze abakunzi ba televiziyo Tanganyika n'abakunzi ba Jean n'abakunzi b'Imana bose bakomeze kuryoherwa. Kaze uducishirize ko. Murakoze cyane gose. Nkuko ndi umuririmbyi mpimbaza-Mana, ngomba ndirimbe indirimbo imwe mu ndirimbo tumaze gukora ziri kuri YouTube. Uzikeneye cugenda kuri YouTube wandika izina ryanje Nyanduye Jean, cubona izo ndirimbo ziriko bashaka kuririmba. Ntagufise mwami je nobu wante, ntagufise mwami je nojahe, ni wewe nkomezi zanje, ni wewe vyirato vyanje, ni wewe nkomezi zanje, ni wewe vyirato vyanje. Manu mekwama shimizina ryawe, Manu mekwama mimbazi zina ryawe, umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje, umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje. Murakoze cyane gose. Iyo ni ndimbo imwe mu ndirimbo tumaze gukora. Mwarahezagiwe. Nawe warahezagiye cyane gose, yo iraryoshe vraiment. Murazi kuririmba, murazo twigisha natwe. Murakoze cyane gose. Naho ushaka kwiga kuririmba murahawe kazi.
ego kuri nzobarondera kugira ngo dushobore gukorana mushobora kunyigisha kuririmba ngira menye kuririmba imbere ko nkore ikiganiro cyose namanza nkatangura nkaririmba abana nkamanza nkayibongoza gatoya kweri. Jean watanguye urugendo rwo kuririmba ryari vyakujemwo gute? Urugendo rwo kuririmba ubusanzwe sinanzi ko mfise ingabire yo kuririmba kuva nkiri mutoya, ariko yari muri jewe atavyonzi. Novuga ko kugira ngo menye ko mfise ingabire nabimenyeshejwe n'abantu. Ntenze nkaririmba nacimva abantu bambwira ngo uririmba neza urazi kuririmba, ariko sinashobora kubitahura kuko sinanzi vyari byo. Ariko kuva muri 2013 2013 niho natangwa urugendo rwo kuririmba, ariko nagiye kubibamwo neza 2015 niho nagenda kwibamwo neza, niho nagenda gutahura neza ingabire mfise yo kuririmba, ntangura icyo gikorwa cyo kuririmba izi ndirimbo. Imana yagiye impa amahishurwe atandukanye, nagiye nkora ibikorane bitandukanye, ibitaramo bitandukanye, namaze gukora concert, nshira indirimbo ku mugaragaro, ntaratangura iministere, nakoze indirimbo, nakoze igiteramo, ariko kuva ntanguye iministere nje ndasanzwe ndayirongoye, maze kwitangura nace ntangura ibikorwa rero bimatanye n'uyu mugwi. Indirimbo nyinshi nkora cyane ndiko ndakora zose ndiko ndazikora mu no mugwi ego. Jean, ibintu byo kuririmba biri ubwoko bifata direction zitatu. Kishambere ugasanga ubikora nk'umwuga, icya kabiri ukabikora nko kwiryohera gusa, wiryohere bibandanye, icya gatatu ukabikora kubera ko n'ibintu vyawe bikurimo, n'ibintu wumva nivyo ukora tu. Umwuga wo kuririmba sindabikora nko kwiryohera. Icambere mu kubikora kuko nasanze ari ingabire yanje kandi umuhamagaro wanje, biramfasha, ni bimwe muhoresha mu kubwira ubutumwa bwiza abantu biciye mu ndirimbo. Hama nkabikora kandi mu buryo bwo guhimbaza Imana. Ego ubwo nibwo bugenda bikoramwo. Misanzwe n'ubuzima bwanje, numva nto bihagarika kuko ni nko ufata urufi uruke mu mazi gacurishira hejuru ku musozi, misanzwe rucarufa. Rero nanye nasanze kikwa cyo kuririmba nivyo kunda kosha kugihagarika, kuko ni uburyo bwiza bushoboza gushikana message y'Imana kure, ubutumwa bwiza kure, kandi ni uburyo bwiza bumfasha guhimbaza Imana no kwitazira. Kimwe ko natahuye ko atakindi kintu twaremewe guhimbaza Imana. Rero nkuko bamwe bikora mu bahimbaza mu buryo butandukanye, mu ngabire zitandukanye, uko Imana atanze ingabire zitandukanye, ariko je mpimbaza Imana biciye mu kuririmba. Bantu bigende ko ndaririmba ko ndiko ndahimbaza Imana, ko ndiko ndashira izina ry'Imana hejuru, ndiko ndashira ndiko ndamamaza ubukuru bw'Imana. Ego ubwo nibwo buryo nkoramwo ikwa cyo kuririmba. Ego urumva muri make n'ubikora nka business, ubikora nko guhimbaza Imana gusa? Oya, ntabwo ari business, ndabikora mu buryo bwo guhimbaza Imana. Ego none iyo uriko urakora indirimbo uratanga amahera, hama wewe wungukira he none? Iyo ndiko ndakora indirimbo ndatanga amahera kandi menshi cyane gose, menshi cyane, kubera ko indirimbo no munsi iri ku mafaranga menshi. Ariko sindabikora niteze inyungu, ariko niteze ko Imana iyo uyitangiye, iyo ugize icyo utanze kubw'inyungu z'ubwami, nawe nizera ko hari ico wakira, kuko bivuga ngo icyo bivye nico wimbura. Rero nizera ko iyo natanze amafaranga mu gukora indirimbo, nizera ko mbivye mu bwami bw'Imana, abazokwakira message y'Imana, nizera ko ajya amafaranga sinza kazogenda burundu, nizera ko azogaruka kandi yigwije inshuro nyinshi, kubera ko mu bwami bw'Imana ntibatakaza. Habwo ugize ikintu utanze mu bwami bw'Imana ubu bivye. Ego rero nizera ko amafaranga nzoyaronka, ariko siyo nshira imbere cyane gose, ariko ico nshira imbere nuko abantu bumva message y'Imana. Hama murahizage cyane gose.
mwarahezagiwe. Jean ufise indirimbo zingahe? Mfise indirimbo nyinshi, mparuye indirimbo maze kwandika zirarenga 15 indirimbo mfise, ariko izo maze gukora maze gukora indirimbo zibiri nizo ziri kuri YouTube, hamwe n'indirimbo imwe igira gatatu ikiri muri studio tuko turakora. Nizera ko uyu mwaka nyene utararangira iyo ndirimbo ishobora gusohoka, kuko naraje kuyiriha tuko turayikora vuba iraza ku mugaragaro. Reka usubire utwongere twumve turushize kuryoherwa. Ngoma ndirimbe imwe mu ndirimbo, indirimbo iri muri studio two ndakora vuba ikiraza mu producteur nizera ariko arayigyohora neza, nizera ko izoza isa neza cyane gose. Ni indirimbo iri mu mudiho wa Afrobeat, ivuga ko nta kindi je mfise atari amashimwe, nta kindi je mfise atari amashimwe, nzanye amashimwe mwami wanje nje no kuguhimbaza, nzanye amashimwe mwami wanje nje no kugutazira, nzanye amashimwe mwami wanje nje no kuguhimbaza, nzanye amashimwe mwami wanje nje no kugutazira, nta kindi je mfise atari amashimwe. Iyo niyo ndirimbo iri muri studio bariko barakora, nizera ko vuba isohoka imeze neza. Ego Jean, abaririmbyi benshi barafise abandi baririmbyi bababere citegerereza, bakora indirimbo bisunze bo bakavuga ati jewe kubera ko nkunda umustakanaka indirimbo ijwi giwe rirangyohera niryo ngira nkoreshe, niwe ngira nigireko. Mbega nawe wowe ufise umwe muri abo baririmbyi wowe wigirako? Musanzwe iyo umuntu ariko arahaguruka canke iyo kurakorera mu muhamagaro canke mu ngabire, hariho bamwe wisunga badutanguriye baba bari imbere yacu, cyane cyane batubera ivyitegererezo. Nkuko bisanzwe nkaguruka nkitanga kuririmba, ndafise abaririmbyi nakunda cyane gose, narakunda muri bitwa Apollinaire. Nkuko bisanzwe maze ko benshi tumuzi nk'umuvyeyi mu byo guhimbaza, arampimbara cyane gose, arampimbara cyane gose mwiteye ubwoba cyane gose, ndamukunda cyane. Undi ampezagira kandi kuva kera n'umurimvyi twa Davidi, benshi bamuzi nk'umuhungu wa Apollinaire, yakoranye na Apollinaire cyane. Ego ariko ubu tuvugana ndafise undi nkunda cyane gose bitwa Lopez, ndamukunda cyane, arampezagira, ndakunda ukuntu abikora, ndakunda uburyo ahimbaza Imana, ukuntu abikoramwo n'umutima vy'ukuri akoresha mu guhimbaza Imana. Ego abone baririmbyi nkunda banyinspira cyane gose mu rugendo rwo guhimbaza Imana, nisunga mu byo nkora vyose. Ego muri abo bose wadondaguye, reka tugusabe umwe muri abo utubwire indirimbo imwe yiwe. Ndakunda indirimbo ya Lopez ivuga birandengera. Mfise vyinshi vyo kukuvuga ko Yesu, bimwe bingora gusobanura, ingene wahevye intama 99 kubwimwe, imwe yari jewe nakubabaje, uranyihanganira n'ububi bwanje, imbabazi wangiriye ziransiga, urukundo wanyeretse ruransiga,
amajambo mbanye make yo kubivuga urandengera mu vyuvuga mu vyukora mwami urandengera ingenu nkunda ukanyitwara rika. Iyo ndirimbo irampezagira cyane gose niko ndaririmba numva byukuri mu kwikura yikoranye byukuri ugwishirwa kudasanzwe gushirwa nyene guteye ubwoba ku buryo ndiko ndaririmba manumva nyene ndi mu kirere ciza cyane gose ego. Uririmba neza umunsi uzo kwisanga ngira uri kuri za stage twabakomeye cyane ndagize hama Jean arimba no byitwa imbangamyi umuntu ahura nazo mu buzima bw'umuziki. Wowe niziye imbangamyi uhura nazo? Nkuko bisanzwe iyo umuntu ariko akorera mu ngabire canke mu muhamagaro hariho ivyo yishimira bigenda neza n'intambamyi agenda arahura nazo mu buzima. Rero nanje novuga ko ivyo byose biranshikira. Sinava mbesha ko ivyo mura navyo byose ari intambamyi zituma ntashika imbere cyane canke ntashobora gushika kure uko navyifuza. Harimwo bimwe mu bigenda neza ariko harimwo n'ibindi bimwe bitagenda neza. Kimwe no manza gushima Imana ko yantahuje umuhamagaro ikamenyesha ingabire iri muri jewe. Ivyo biratuma biri muri bimwe nizira ko bizotuma shika kure cyane gose ko namaze kumenya ingabire yanje canke umuhamagaro wanje. Ariko intambamyi shobora guhura nayo ni nkuko bisanzwe ni kibazo c'uburyo. Murabizi ko iyo twe turakora indirimbo dukoresha amafaranga menshi. Ikindi naco iyindi ntambamyi dushobora guhura nayo ni intambamyi yuko abantu dushobora gutahura ivyo tuko turakora. Ushobora gukora ibintu ugasanga ego hariho ababitahura n'abandi batabitahura. Ego kenshi rimwe na rimwe uko twifuza gukora siko tubikora kumbuza uburyo. Mu bisanzwe turafise ivyifuzo canke ivyiyumviro biri muri twebwe uko twifuza kubikora mu muhamagaro wacu ukuririmba, ariko ikibazo kaca kiba c'uburyo. Ego ikibazo c'uburyo ni intambamyi zikomeye cyane gose, cyane cyane murazi ko nyene usanga bigoye. Usanga nyene ubuzima turimwo tukagwa na vyinshi, usanga hari ivyo ukeneye ibi na biriya, usanga n'ivy'umuziki kandi biragiyemwo, ugasanga hari igihe usanga harabaye kwihebura bati none bizogenda gute, bizoherera hehe. Ariko kimwe no gusenga twizera ko Imana izodushoboza, izobikora kugira ngo dushike kurunga uburyo bwo gushika kure cyane gukora kuko twumva biri muri twebwe dushaka gukora. Kuko birahari vyinshi, kuko birahari vyinshi twifuza gukora dushaka gushikako. Nizo ntambamyi zimwe duhura nazo muri rugendo ko kuririmba. Ego ja hari abantu benshi bameze nkaho abastar baje barimba indirimbo imwe zibiri ya gatatu bagaca bazima bagatera bagenda ntidusoko kumenya irengero ryabo. Urumva ibyo natwe rero nk'abantu tuba twakurikirana cyane ku munsi tuba dushaka indirimbo mpimbaza Imana zo guhimbaza mu maeglise zo guhimbaza biradushira hasi cyane kuko twese nturabanditse. None wewe nakahe kabiya udufitiye cyangwa tukwitege kwiki? Murakoze cyane gose kibazo mbajije. Nkuko bisanzwe vy'ukuri hariho abaririmbyi benshi twagiye twumva bahaguruka muri urugendo rwo kuririmba, ariko akakora indirimbo imwe agaca biheba
ariko kandi arashaka kuba atabihevye, ashaka ko yarose indirimbo gukora amaye gukora idirya ndirimbo imwe hama agacabura amafaranga yo gukora indirimbo zikurikira afise. Hari abashaka kuba atabihevye, yabaye ikibazo, yabaye kimwe mu bibazo amafaranga yo gukubana ko indirimbo ishobora kuba yabaye intambamyi imwe mu yatumye abihagarika canke aba nk'ubange gato ivyo bikorwa, ariko akaba atabihagarikije, akaba afise uwo mutwaro wo kubandanya ico gikorwa cyo kuririmba. Rero nkuko no vy'ukuri kuri jewe siniteze guhagarika, kubera ko nizira ko yampamagaye muri iki gikorwa cyo kuririmba niyo izotuma bikunda, kuko cyane cyane ndisunga ijambo ry'Imana, kuko bivuga ngo ijambo niwo mushinge w'ibintu byose. Rero nizira ko kubw'ijambo, kubwo kwizera Imana no kwizera ubutumwa bwiza, nizira ko Imana izonshoboza kudahagarika kino gikorwa cyo kuririmba kubw'intambamyi kanaka. Niza ko izo ntambamyi Imana yonyine irahari kugira ngo ishobore kunshoboza, kuko nizo nakoze ubwa mbere, novuga ko nta nguvu nabishizemo. Ni Imana yabigombye, ni Imana yabishatse, ni Imana yatumye bikunda. Rero niza ko nibikurikira Imana yizotuma bikunda, Imana yizotuma bishoboka. Siniteze kubivamwo vy'ukuri. Reka tuvyize gutyo, bakunzi televiziyo Tanganyika, bakunzi ba Jean, bakunzi b'Imana, reka tuvyitege, reka turindire, niteze guhagarika. Reka turabe ko bizogenda neza. Ngenda kubaza ikibazo ca nyuma, wibona he mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere, ku by'ukuri fatiye ku byo nizera, ni kuko bivuga ngo ntitugendeshwe n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa n'ivyo twizera tukavyatura. Cyo nizera ko mu myaka 5 iri imbere, ku by'ukuri imessage yo kuri message ndiko ndatanga biciye mu ndirimbo canke no mwivuga butumwa babishika nka kuri kwa civuga butumwa atari mu ndirimbo, kugwa cyo kuvuga ubutumwa nyene. Rero nizera ko njakure cyane gose, nizera ko njakure cyane gose. Tunava ntiyari limite ngo nibona nga kuko Imana yoyo irazi aho ikiranjana cyane gose. Ariko kimwe gusa ndazi hari bimwe mu vy'Imana inganiriza iyo ndiko ndaca ni kure cyane gose vra. Sinumva ko no bivuga ngo ndabiheze, kimwe gusa, kimwe ni kure cyane gose. Ego Jean, reka tugushimire. Nani ndabashimiye cyane gose, mwama bahezagira cyane gose ku kiyago tugiraniye. Shimira nawe ko dukurikirana, Imana bahezagira cyane gose. Nizera ko wafashijwe mu buryo butandukanye. Nongera ndabatumira kandi twafise igitaramo ko turategura muri Ministère Light of Christ Ministry, ko turategura igitaramo kidasanzwe cyane gose, kizoba mu kwezi kw'icumi, aho tuzatwo turagaragaza ingabe zitandukanye. Hazo harimo ingabe zitandukanye, abatamba intambo zitandukanye z'ubwoko butandukanye, n'abarimvye impimbazamana. Hazoba tuzankora umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana muri ico giteramo. Igiteramo kidasanzwe cyane gose kizoba mu kwezi kw'icumi. Rero mboni hakaryo ko kubatumira muri ico giteramo. Tutaramenya itariki n'ikibanza, ariko ni vuba turabona uko bizokurikirana. Mwarazage cyane gose, mwarazage cyane gose. Reka mfata akanya keza nshimire mwebwe abakunzi ba televiziyo Tanganyika, mudahengeshanya kudukurikirana ku biganiro byacu ko bukene ko bwije. Niyo gushimira ubufatanye bwa USD Media Technologies hamwe na Amadia Lux Hotel. Reka mugire aho muba mwubahwe. Shalom shalom. Televiziyo Tanganyika.